Good, good. So, donc, uno munsi tuza kurabira hamwe integration ya API ya WhatsApp dukoresheje AI, ku buryo bw'uko nyambara application wagize ushaka kurungikira ama OTP abantu, canke ukeneye kubarungikira nka soit ari OTP ukeneye canke ukeneye kubarungikira nk'ama code de verification, birya bintu vyose dukenera dushoboye gukoresha message zisanzwe, ku buryo dushobora kubikoresha WhatsApp. OK? Donc, sans trop tarder, moi, je me présente, c'est Jean-Lionel Inazwe. Duca tugenda ku murongo comme d'habitude, duhere kuri Bonheur. Karibu Bonheur. Ni sawa. Yego ni sawa. Sinumvise uko Nyiramongi tubigenza. Juste uravuga izina ryawe hama ubundi akabandanya. Wanje nitwa Bonheur. Nkaba ndi umunyeshuri. Good. Allez, Brice. Allez, Brice. Sinon, Cantox, mwogira Cantox code. Salut, moi, Mwoshobora kuactiva micro yanyu Cantos. sorry, moi c'est Gano Jean Gildas, je suis un développeur. C'est bon? Ok, ni sawa. Harakurikira Blaise Rumariza. Bonjour, nkaba nari Parmenta Blaise. Ndi umunyeshuri. Brice. Brice, micro yawe ntiriko iravuga. Yambo murakomeye. Je nitwa Irumva Brice Berry, nkaba ndi umudeveloper nanje. Yeah. Jonathan. Moi, mon nom c'est Jonathan Nkurunziza, je suis développeur et je fais aussi partie de la communauté JDJ à Bujumbura. Je réponds au nom de Nganzabango dans les groupes WhatsApp de JDJ et d'autres réseaux sociaux comme Twitter, je sais pas, GitHub, Instagram. Merci, Madame Leokadi. Lionel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Madame Léocadie, développeur senior. Et je suis dans le JDG, je crois, depuis les années 2020, 2019. Donc, 2020, 2021, je pense. 2019, je sais pas encore. Et bon, maintenant, je suis consultante parce que avant, j'étais directeur informatique à Interbank. Maintenant, je suis consultante indépendante. Je crois que ça suffit comme ça. Ouais, ça suffit, merci. Et puis, on va aller à Alain Brice Nishimwe. Alain Brice Nishimwe nibaza ko mwafatiriwe, reka tuje kuri Steven Muhizi. Since ko munyumva. Yego, turakumva. Right. Amahoro neza neza. Nitwa Alain Brice Nishimwe. Ndi mu GDG co-organizer. Ntituza kubona neza 100%, ariko ndaza kuza ndinjira gatoya kubera mwafatiriwe gato. Merci. Merci, Brice. Steven Muhizi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Amazina nitwa Steve, nanjye ndi umudeveloper. Ok, good, merci.
Nanje banyita Jean Lionel Ninazwe, ndi umu-developer full stack ego wa technologie préférée ubuye ni stack nyinshi ndazigerageza. So sans toutefois tarder, kubera ata mwanya munini, je vais partager mon écran muri series ya Build with AI. Ngomba kubereka kimwe mu bikorwa maze iminsi nkorerako canke n'abandi bashaka bashobora aussi de vous trouver intéressant mushobora gukoresha. So en fait narababwiye ko editeur yacu turiko dukoresha actuellement murayizi ni Antigravity. Ego ni Antigravity. Donc jewe uko nkora project mu buzima busanzwe nuko. So aha mbafise 3 projets. Projet ya mbere par exemple nk'ahantu ariko ngira integration ya web based ku muntu ashobora gukoresha ku integra WhatsApp, ashobora gukoresha nk'akarorero. So nk'aha muri iyi partie ndafiseho WhatsApp admin, ndafisemo partie ya documentation, ndafiseho na API ya WhatsApp. Bon, comment est-ce que ça marche? Si ndi ngaha ndashobora kubaza nka Antigravity canke nka Claude nkabaza teke nkabibaza for exemple c'est quoi dans ce projet? Naberetse uburyo ushobora kuyibaza ngaha mu gufata amajwi. Aha bambwiye ko iyi modele idashobora gufata amajwi, mugabo ndashobora kurondera modele nk'iya Gemini High. Claude Sonnet Speaking nibaza ko ari très bien. Naho ndi spotting anoza ariko Gemini Pro, voilà, Gemini Pro il a spotting. Ok, je vais demander alors. Ok, qu'est-ce que ce projet fait? Par exemple, ni ndagize nk'uko je lance, iza guca isoma prompt yanje, maze hariko irayisoma prompt, ni ukuvuga narungitse prompt muri audio, iza guca ibona ok yumvise ko j'ai posé une question en français, iriko iranaliza, iriko iraraba ko ok dans ce projet harimwo WhatsApp API, iriko iranaliza toutes les structures. Iraraba amafishe akompoza ibintu, kompoza JSON, kompoza ikaraba na fishe readme. Sivyo? Voilà. D'abord ngaha yatoye ama backend aho ziri, iratora ama front. Ni ukuvuga ngaha irashobora kuza ikaraba backend yanje iri muri VGS, ikamenya aho front iri ya back yayo, ikamenya dossier irimo kubera byose biba biri hagati, ikamenya kandi na documentation. Reka tugire ko gatoyi turabe nk'akarorero. So je vais lancer mon projet. Projet y'uno munsi rero turaza kuba actif bitandukanye n'ahandi. Ok, je vais lancer mon projet. So ni application, ni dashboard ishobora gufasha nk'umuntu ariko aragira nk'ama integration ya API ya WhatsApp ashobora gukoresha. Ntabwo design si nziza cyane nk'uko ba Jonathan basanzwe babizi, se ko ndi umudeveloper akaze cyane w'amafront, yaba AI zidahari ntacyo mba nkora. Voilà. Ok, exactement ngaha. Aha ndafise tableau de bord y'amalog ishobora kunyereka ama message narose kuri nimero yanje. Ça traîne un peu, peut-être nuko iriko irayandikamo ngaha. Voilà. Yahejeje unanalize ivuga ko umukoresha backend nukora uku, voilà tout. Urabona ko même à partir d'un projet existant ushobora kubona ico application ikora. Nk'ubu nko muri backend ndabona yuko nshobora kugera gestion des contacts. Je vais zoomer ngaha kugira mubibone VS Code. Murabona nko muri backend ya it's not good for MacBook kabisa. Aka kantu kari seriye kuri Mac what? Nacho. Ok, murabona ko inyereka ko nshobora kugera ama contact, ko nshobora kugera ama messagerie, ama groupe ya WhatsApp, ama webhook, ama clé ya API. Donc ama technologie yakoresheje ni Laravel 11, Swagger, documentation, authentification na 5 tours. Muri front-end hariyo tableau de bord, interface de gestion des messages, des modèles de templates, ama outils de gestion webhook, envoi de fichiers, n'ama technologie utilisée ni Vite, vRouter na Vuex. Ok, mu kuransa backend isaba ko nogira composer install na .1. Voilà. Tukiri ngaho
Aha urabona yamaze kumbwira application icyo ikora. Je vais vérifier muri backend front yanje ni urabona ko aha yafisha directement. Ok, on va passer kuri exemple rero. Donc dusuppose yuko dufise je vais vous expliquer d'abord ici muri ntuze yanje ya Bruno ngaha. Dusuppose ko ngaha hari nko mu membre wa GDG, sinzi ko hari uwo mbwira, hari uwo ushobora kwipropose akambwira nimero yiwe. Jonathan, ushobora kumbwira nka nimero yawe nyamba atari private sana. 61 oui, Ehe, 06 ehe, 96 okay. ntawibuka 06 Ndabibutse. Okay, good. Dufate nka Jonathan ndamurungikiye message. Wayibonye message? Yashitse John ku message? Jonathan, naguma mvuga atambira nashize nako ndabibereka ko yashitse message. Okay, shiramo video kugira mubona Voilà. handitsemo ngo advanced IT and research Burundi Voilà. hanyuma message murayibona Yego. Bon, nkaha murabona ko message yashoboye kumushikira Jonathan. Mugiye nk'ubu mwajuta mu ba contact ngaha muri system tukavuga ko dufise umuntu tuvugana yitwa Jonathan. Et donc avec son numéro, merci. Indira. Okay. Nuvuga ngaha Jonathan mugihe yotwishura. Sinzi John kuko ushobora kugerageza kutwishura iyo message. Okay. Ashoboye kwishura, voilà. Current searching. Jonathan. Que message. Ndashobora kumwandikira hariya canke nkamwandikira ngaha nyene directement. Okay. Urabona ko ngaha Jonathan yishuye amahoro mwese ngari umuryango wese. Nuvuga a partir y'iyi application iri build na AI arashobora kunyandikira message nkamwishura. Isufi ko mba mfise ayo maregle ya API mba nayanditse. Par exemple integration ngaha iraza kurungika message de template. Anyishuye ndashobora kumurungikira amafishe nkamubwira bonjour. Okay. Okay, uno munsi ikintu dukora tuza gukora application iza kurungika ama OTP. Like iza kwibaza kuri iyi API yacu igacurungikira OTP. Nk'umuntu ashatse kwiyotantisha nka double authentification agaca akoresha API yacu ku buryo bw'uko ashobora kuverisha double authenticité ku muntu. So je vais vous montrer. Bon, donc application j'espère que isanzwe ifise nka documentation. Ifise documentation application, nibaza ko ifise documentation quelque part. RD amasite. WhatsApp. Ok, voilà. Meeting ngaha sivyo? Aha turejo ndashobora kuyibwira ya muri mode planning nkabwira ansobaza sur la documentation suivante. Dis-moi ce que je peux faire. Uvuga ngaha ndayaye documentation twanditse dushira en ligne. Ubwa mbere twakoresheje documentation iri en local, uno munsi naho tuzagukoresha documentation iri en ligne. Ok, iraza gusoma step by step kiragerageza kuraba amatask urianaliza
Good, good. Okay, ibi rero iba iriko irandika voilà yamaze gushobora kuvuga ati okay muri API yaciye yugurura actuellement aho iciye yugurura navigateur kugira ize kuyisoma ndagira allow nemeye ikigenda ikugura voilà aha aye modele yanje iriko irasoma la page kirasoma page ya documentation voilà urabona yagiye no ku yindi page voilà iragiye kuri display listing yayuguruye ya page aha je sindiko ndafyonda moi personnellement même si je sais de gushiramo na video nshaka nkashira amaboko yanje hejuru comme ça vous allez voir ko biriko birikora automatiquement amaboko yanje ngaya mugabo nibaza ko ngaha iza kuguma isoma urabona iriko irasoma documentation step by step nkuko nanje nari kuja kuri page ya mbere nkasoma step by step mu gihe wanditse documentation nziza donc AI irashobora kuyigirako hama imaze kuyigirako ikayikoresha voilà nk'ubu iragiye kuraba ivyo umuntu akenera kugira yiyotantishe voilà iragiye gusoma page ya nyuma yugaye closing sidebar yayugaye en fait ibi donc uburyo bw'uko eke irambaza ko ngano ushobora kugira alors reka dukoreshe screen mitinga izo mic zanyu okay aha donc irabandanya isoma voilà iracabandanya kuyisoma kubera ko umwanya uriko uradusega ntitwoyireka ngo uyisome yose iheze je peux arrêter ngaha aha ngize ngaha arrêter icahagarara sivyo mugabo actuellement yamaze kuyisoma sivyo nshobora gutuma ndashobora kuyibaza d'après la documentation comment afficher les messages donc d'après la documentation tibagiye kuri ya documentation yejeje gusoma actuellement ubwa mbere vendredi passé toi de ces documents twashize à local twarafashe document turayishira à local muri machine yacu hama turagira twa duse document à local turayigishiriza ko tukayibaza biri à local ariko actuellement twayaye documentation iri en ligne voilà ok irabitoye donc yavuze ko yateye ko afishe liste des messages historique ama screenshot ari available end message ngizi ubu ngiyi yayitoye niyi yayitoye ko ari liste y'ama message ngaha turi kumwe gushika ngaha ok d'accord sinon ok maintenant ko iyizi peut-être dufate ko iyizi nubwo itarayimenya donc sachant que l'API est fonctionnelle je veux que tu crées une icône de WhatsApp web pour envoyer des messages en se basant sur l'API déjà donnée. Ok, fait envoyer le message au numéro donné. L'utilisateur par défaut
défaut, l'utilisateur par défaut pour avoir le token et password et voilà. Donc ubu ndayisabye kugira konti ya WhatsApp, murabona ko ngaha hanye hagaragara mugabiza guca implement ya API, hama icyo duha interface tuza gushobora kunyikiramo abantu ama message. On va attendre quelques secondes puis voir si ça va marcher. En attendant kwiheza, est-ce que nous sommes ensemble? Donc, voilà. Voilà. Sinon, il y a, en attendant que je vous présente un peu un autre outil. L'outil, c'est pas pour Google, ni outil il y a Anthropos, il y a Claude AI, iyi nayo ni imwe mu bakonkira ba Google, yo fonctionne à base de terminal. Niyo nk'umuntu woyibwira ati di directory, je vais attendre que ça se termine. Voilà, tu event point, ikira créer sidebar, mon user, si bon, demander à Claude. Je vais faire procède. Aya niyetsubiza gukora mu kwiyotantisha iza kuja ngaha ishiremo access token, set interval, phone, message jiza kugira. Proceed. Kira créer fichier index.html. Voilà, iza kuba irimo ibi. Je vais accepter. Je vais faire open. Ok, good. Open. Good. Fichier index.html. Pourquoi Italio Ali? Je vais faire exit. Voilà. Si j'ai le fichier, si j'ouvre, là, il y a Vitali, moi, je pense. Voilà. Voilà. Sinon, on a umuyuza aha n'umuntu ushaka kurungikira message. Reka ndungike nomero tura 257 79, ça c'est mon numéro 036. Bonjour.
Ukitangura job yo gusendinga message send successfully. Namaze kuyibona jewe na Jonathan pour tester. Jonathan kubera we yari yambwiye nomero yiwe nawe ndashobora kuyikoresha like tiozi ngaho mu contact. Where is Jonathan? Okay, Jonathan nawe ndashobora kumwandikira message de la même manière. Aha. Okay, stop clone. Aha, amubwira oh it works. Voilà, cankubita clone. Muri iyo nuze mu gihe ndamurungikiye message yashitse kwa Jonathan, sinzi ko yo kwishura tukaraba ko biza ko usomera. nayibonye reka ndabishure Ayishura nayibonye ndishuye turabe ko muri iyi clone biza kwiyafisha. nishuye kandi yambwiye ko yashitse mbona Yashitse mugabo muri kano ka iyi inye partie yadukoreye ntabwo yafisha ama message rese. Okay, nacho this is synchronisation ifashe umwanya munini, turi kuri synchronisation ya 60 secondes, donc dusaba kurindira 60 secondes kugira iyo nyishu yiyafishe. Reka dustopinge tugire nka 3 secondes ngira niho byonyeruka kuruta. Je relance, subira wishure. nishuye sawa. Voilà. Okay, ubu sawa ndibaza iraze muri zino message text bonjour oh it works. It works. Canke iguma ikurungikira. Canke message yagumyaza. yego iguma irungika haguma haza ngo bonjour oh it's work iguma biza iguma Okay, bikora sorry. Voilà, hayubwiye nk'akabage gantuka. Mugabo murabona ko nashoboye kugira ntoze sauf que nshobora kuyibwira essayer d'améliorer l'interface. Essayer d'améliorer. Améliorer l'interface et afficher les messages précis. Diviser le projet, le HTML à part, CSS à part et JS à part. Ajouter aussi le logo. Kandaye nka logo ikoreshe nka logo yahe. Let's use this logo. Wow. Kandaye ikoreshe logo yahe. Bof. Tabziojeje, peu importe. Bon, vous avez compris au moins la logique. Je lance. Comme ça, ndawe ko iza gushobora kuyidiviza igire na yafishe n'ama message hasi. Voilà, je vais faire procède. Aha donc ubwa mbere urabona ko twari twaronse igifishe kinini kingana uku kose. Ubu unye ndibaza bica ikigabura mu mafayili mato. Murabona combien de fois bica byoroha à partir y'ama API ari existant twashoboye kwikorera ko dushobora kurungikira umuntu amadokima canke ikindi kintu cose. Donc nk'ubu kiriko creatinga CSS styles JavaScript kiadaptinga nuzeye aha dans quelques secondes bica bihera. En attendant, je vais vous présenter la documentation. La documentation exista, c'est où? C'est ici.
Bon, ku bakoresha iyi donc documentation iri free, umuntu ashobora gushaka gukoresha nka Django, ushatse kurungika message nta bintu birebire, il suffit ko atanga ibi, atanga nimero de phone ashaka kurungikira message, donc na direction ko ariyo arungitse. Aca akoresha iyi URL, donc nomero na message canke template ashatse kurungika. Donc ashatse kugira icyo bita ama webhook, ama webhook nayo ni naya arashobora kuyakoresha. Akeneye kugira donc izi ni Sigma, mugabo ngaha hariho documentation yindi ya docs/api ifi, kuri iyi ngiyi niho ubibona neza kuko aha ashobora kubona gestion y'ama contact, ashaka kwanregistramo ama contact, iyo azoza ararungikira ama message akeneye kugira donc kudisplayinga ama resources, canke akeneye nko gucrea group ari nka groupe de diffusion, wacreye nka application ukeneye kuzoza urandikira nka habaye facture, ukeneye kunotifya nk'akarorero umugera, directeur, peut-être nk'uwaguze, muri ico gihe urumva uca ubashira muri groupe, abo bantu baca baba muri groupe comme ça, ugaca ushobora kuza kubarungikira nka message, nk'akarorero n'ubu ndashobora nko gucrea nka groupe nkashiramo nka Brice, sinzi ko Brice arimo, ntawe urimo, kandi ndashobora gushiramo nka Jean Lionel, nkashiramo na Jonathan, peut-être Brice ndagushire muri groupe, nandike groupe GDG test. Yes, okay. Donc nka umuntu ashaka creatinga group, donc groupe nk'ubu ya Jonathan na Lionel, aba umuntu ashaka kwandikira bonsoir, ugize iyo bonsoir, iyo message ica yigabura igaca igira rimwe kuri abo bantu babiri, sivyo? Sinzi ko yashize, je sais pas, je vais tester dans mon téléphone, mugabo urabona ko yagiye kwa Jonathan no kwa Lionel, donc n'ama groupe it work. Je nayibonye muri phone wanje, j'espère que Jonathan wayibonye nawe? Jonathan wabonye message? Ok, j'espère ko yayibonye. Voilà, urabona Yego ko nayibonye message. voilà, donc ivyo navyo urashobora guca uvyiintegra. J'accepte, maintenant ubu unye application iri divise, voilà, on a HTML à part, CSS à part. Good, 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 good. Tu vois que c'est ici, voilà. Bah, n'ubu nyene iyi CSS iracari dégueulasse mugabo, au moins nibaza ko ama message aje umuntu yoyafishiriza ngaha. Voilà, ntubona zimwe twanye twandikiranira ngizi, how it works, zimwe za kare uca uzafisha ngaha. Voilà. Urabona que ça commence à venir. Good. It was that. Sinzi ko hari ikibazo mufise, c'était ça muri cas pratique. Uno munsi nibaza ko tuza kuba ata, sinzi ko hari ikibazo mufise. ibibazo vyobura Asha nimubaze, birahawe ikaze. Lionel Mbaze, Yego. merci beaucoup. Quels sont les cas pratiques dans la vie courante dushobora gukoresha iyi ruze yawe y'intégration? Cas pratique, murakunda nko kubona nko ku mabanki babanotisha murahejeje kubika. Rero hakubakwa biroroshe cane kubera ko abantu benshi bafise amatelefone. Aho kwirirwa barabandikira kuri message imwe deja ya limitere tuyigura amahera 30, mugabo kuri WhatsApp iri ni ku buntu. Donc kandi abantu benshi ubu basoma ama message ya WhatsApp kurusha message zisanzwe. N'icongeyeko nuko message zije kuri WhatsApp ziba zifise blend, ziba ziri authentique, ukabona ko atari message ije iva ahandi hantu. Canke nkarya vy'ama OTP bashaka kwiconnecta nko kuri banki yawe, bakubwiye ati turakurungikiye code uce wemeza utwereke ko ari ivyo. Donc nawe ugaca uronka kuri WhatsApp, ni ukuvuga wa mudeveloperi mutoyi yashaka kwandika code adashobora gusinya ama contrat na Econet canke na Limite, ashobora kuintegra API ya WhatsApp, bikamworohera kurungika ama OTP yiwe ya authentification ya two factories. N'akare ubu nyene nibwo abakera bagwiriye comme ça, umuntu uca umenya neza hako yo kwiconnecta gusa na n'utilisateur na mot de passe, uca wajuta ku yindi couche d'authentification, ariyo uca umurungikira OTP kuri WhatsApp kandi ku buntu. Merci. Merci beaucoup. Donc, si je me résume, uvuga ati
ubu OTP kugira uyirungike wenda kuba ufise un serveur SMS ukoresha serveur SMS ukabika SMS isanzwe kandi gukoresha n'aba operateur niki siko maintenant uvuga ati ku bantu bafise WhatsApp urashobora kurungika OTP na WhatsApp hanyuma umuntu akagira double authentification kuri application c'est ça non? Oui, ça ni imwe mu makayitire menshi canke nk'ubu mfise nk'umukiriya aje kungurira ikintu nkaba nshaka kumuha facture kandi ndashobora application yanje nshonzeko irashobora guca imurungikira automatique kuko muri iyi API nuko ntabiberetse ndashobora no kurungika meme des fichiers ou bien des pièces jointes. Ok, deuxième chose, est-ce que umuntu muri iyo authentification urashaka kumubwira uti kwentegramwo agafoto? Yego, birakunda. Birakunda ko umuntu yantegramwo foto akagira foto live ukaronka agafoto. Yego, umuntu ashobora kurungikira ifoto. Akabuja ukamwidantifya. Donc dufate nk'ubu turiko dushaka kwidantifya nk'abantu kavuga ati uyu muntu sindishyura ko ari ngo sivyo mugabo ukavuga ndungikiri uti rungika agafoto akica yifotora agaca kurungika. Voilà, ni ngaha ayo muri API WhatsApp hariho parti ya media. Aha muri media rero uratora ngaha media yiwe peut-être nuko ndi kuri ordinateur sino ari nka telefone. I like let me take this ndatoye nka it's a video ndatoye nyi ndayigize uko ndashobora kwirungikira umuntu like voilà iyi ni ukuvuga ndayirungitse ndayitoye ID reka ndayirungikire Jonathan Ivan confirme ko yayibonye send no ma messages message with media ngize uko ok donc je vais mettre le numéro de Jonathan. Now it's a magom. Let me check it in my phone. You're not sure what will make it. There you go. I see position inside. Jonathan, vuga iyo telefone yawe wa. Neuf six. 06. I can't tell you Jonathan. Okay, good. Nga nayimurungikiye message Jonathan. Sinzi wayibonye Jonathan message narungize. Mafara ndungikiye ifoto woka umuntu ujana message. Nishose. Kibaza yayibonye. C'est très gentil. Ikindi kibazo mfise kote urashaka kugira nka groupe ya support sivyo support technique turumvikana yego abantu bakaza beshanje ama message mugabo urumva muri WhatsApp ntibijya comment kubishira muri base de données kugira ngo iyo habaye nk'ingorane uvuga ati wewe tere date wanditse ibi nawe tere date wanditse ibi selon l'expéditeur wishuye n'ikituza turashobora gucrea base de données liée à un groupe WhatsApp. Yego, en fait actuellement nuko ari parti wewe uri umukiriya uba ufise base de données yawe reka ndakwereka nka base de données aho biriko biraja nkoresha PHP MyAdmin nibaza ko ari tools musanze mumenyereye. I don't know the name of database nga ndiko ndakoresha WhatsApp sinibaza. Ntacyo bishoboka birakunda let me check. Okay, sawa, merci beaucoup. Jewe ibyo bibazo byanje birakwiye reka bagira bo c'est just one. Ngiyi base de données nga ubifise muri database. Merci beaucoup. Je kirazira kunyereka ikintu ngaho nahejeje kuyibona. Okay, so bikuba biri sawa mon cher ami. Aba sawa murakoze. Na wundi afise ikibazo kanto sibanza yego baza blaze hanyuma nabwo rubona gushimira mu ndarengeza ko mbakomva nkenera mbona nabaye nyene batangaje hanyuma kandi twese niki eske ushobora kurungika nombre wifuza za message kaho zose hegera imishaka kane kaho zuru ukoresha ama message nka cyane sasa nta message zose wifuza ku munsi ushobora kuzirungika. Merci beaucoup.
Santos baza kandi ukoresha mikoro yanje. Reka mbuze ukumbaza cyumara baza basivise baza akoresha mikoro yanje. Ego asoresha iwawe. iyo nteko batarabaza reka nibarize je ndakunda kubaza ikibazo c'amahera Baza. lisanse nk'ubu kugira ngo ukoreshe lisanse WhatsApp ndabona apparemment ni nka genre WhatsApp pro WhatsApp entreprise je sais pas kugira uyikoreshe uri hangaha Donc ukoresheje WhatsApp iyi nyene guide professionnel nyene tu te proposes ça à une entreprise ukavuga ati ok je vous propose d'intégrer vos différents groupes WhatsApp tuzintégrer tuzishyire muri base de données tubisauvegarde ibintu kuko urumva abantu ubu ntibashaka kuva muri WhatsApp naho babwira bandikiranira ama mail ama message menshi bayagira muri WhatsApp cyangwa bakayagira inbox cyangwa bagira gute mugabo bashaka kuvuga ati jewe ndiko ndandikiranira na DG par exemple shaka ko twandikira ntitwandikiranira uburofa cyo twandikiranira biba sérieux donc il faut ko ndabishira muri WhatsApp ndavyintegre muri base de données ndabisauve comme ça shobore kuzogenera un rapport ou quelque chose cyangwa yaba ingorane befise preuve tu vois ce que je veux dire. Bon, actuellement ibyo kurisha sindavyigako neza. Ego si ico kibazo ngira Kama licence nzokibishura mu nyuma. ego uzokirondere ko c'est très important nka jewe ngiye mu bintu bya consultance urumva balance contrat c'est-à-dire hari ibintu ushobora kwishyura umuntu ashobora kubaza ukamwishyura muri groupe mukishyurana après bakavuga ati no ntavyo tuzi ntavyo watwandikiye ntavyo watubariye bakakwigarama bon ntabyo ntibirashikira mugabo ndazi que ça peut arriver anytime no kuri n'importe qui d'entre nous sivyo none Ego. ok Merci. tuzokibandanya tukironderako Sawa. Murakoze. Sinon, ata kindi kibazo ndibaza je vous présente un peu Claude Code ukuntu nawe yoca ibikora n'ivyo urabona ko interface naronse c'était un peu de dégueulasse kambwire Claude ok ok muri Claude rero ngaha nayo ndashobora gukoresha kwa kundi mugabo yo iri très poussé niko nshobora gukorera ngaha ndashobora kuyibwira cette application fait l'interfaçage avec ok reka ndabibwire refait le design pour qu'il ressemble un peu avec le design de WhatsApp web fait aussi le rouge nuko uno munsi y'event iheze noberetse ukuntu umuntu akreya ama agent ico bita ama agent nk'ubu nkakreya agent y'umu front end nkakreya agent y'umu back end nkakreya agent y'umu senior umu developer senior n'ibindi donc iyi yo iraza kubikora actuellement step by step urabona tuze kuraba interface tuza kuronka après voilà ubwa mbere yari iyi mugabo ubu dukeneye ko iza kuba irofeta vraiment WhatsApp like turabe uko iza kuyisambrisha ikiragira faire le design pour que ressemble facilement en plat ikirekana plan iza kugira on attend un peu en attendant si hari umuntu afise ikibazo naho niyo barakibaza Gustave karibu Oui, bonjour, bonsoir. bonsoir Vraiment, yego n'amahoro bon, nta kibazo nari nifise kweri, sinon nari interese n'ivyo wariko urerekana kuko nta kibazo nari nifise ubu. wabitahuye ariko canke ugomba kuncaba
Bon, rero asanzwe ukoresha Crisol mugabo mbona umenga iyo antigravite bikora nka kimwe. ukoresha Crisol. Ego. Mbona antigravite nayo nyene ça fait la même chose que Crisol. Crisol nayo ni sawa mugabo Claude ngira nturagerageza. Ahubwo Claude Code niyo nkoresha nyene gose. we En fait, ndayikoresha indani ya Crisol. koresha Claude ndani ya Ego. Crisol. Ego. ni fresh. Good. Nta kibazo rero karibu kandi uzashobora kuzotwereka ukuntu ukoresha ivyo bindi à l'intérieur. Mugabo wanatanda nibaza ke uca ukora uku like hariho extension yitwa Claude like ngaha westaye muri nze yawe. Niyo nyene nkoresha. Voilà, it's okay. Même ça fonctionne. Yes. Okay. Iriko adapta amakode ngaha. Sinon à la fin no kubaza kuba bakeneye kubikora barashobora kugira nuzeye barashobora kuraba barashobora kuza bararaba aya ma video tuhejeje hari igihe tugize umwanya wo kuyagira review turashobora kuyashira kuri channel ya YouTube komisa umuntu wese ayishatse agashobora gusubira kuyikoresha ntaco bitwaye. Merci. Anatanda ibingira bizoba vyaheze mu kanya gatoya. Ndabapresente chaîne YouTube y'isomero. Murashobora guca mubisanga kuri chaîne ya YouTube y'isomero reka ndabibereke comme ça ariko n'ikiganiro ca weekend passé ya nunze ya weekend passé ushobora kubiraba comme ça isomero day bon chaîne nshasha ntitwaba tuyikorera ko mugabo ubu turayishira ku ni video ya samedi passé ya vendredi passé kubayishaka bashobora kuyiraba. Ese ngaha hariyo mute abashaka bashobora kuyiraba ngaha iriko then they can review reka ndayishire muri groupe ya samedi passé muri chat comme ça vous pouvez regarder il y a samedi. Ok, on va essayer d'utiliser Python et puis donc je vais utiliser Python pour faire good. Video ni iyi donc ushaka kuyaca mukagira abone mushaka. Voilà, byaheze, je vais voir le résultat, voilà gars. Voilà. Bon, c'est toujours dégueulasse mugabo actuellement urabona ko yashoboye kugira umwe aka espace gatandukanye na kandi kari gahari, on a les recherches, on a le barre de synchronisation, on a tout ngaha, on a les messages après la synchronisation, on a ngaha nye kuintegra amafichier, ama emoji and so on. Good, thank you. Bah, sorry. Turashobora kuraba aho bigejeje ni ngaha murabona ko à la fin kamuratwereka urabona ko à la fin yashoboye kugira review ya WhatsApp yanje then ubu ça rassemble bien donc murakoze. Ego ubu nibaza ko Madame Leoka adashobora kwandika code ari à l'aise, urabona ko AI zishobora kumufasha front end. Murakoze amutaha. Ibyo biroroshe nyaruka. Merci beaucoup. Tuzobana semaine prochaine tuzosubira gukora ndibaza. Oya uno musi yari session ya nyuma gusa ku masession muzoba mukeneye murashobora kunyandikira inbox nkazoza ndayakora mukaza muraraba kuri YouTube. Okay, umaze gukora mwakoze amasession angahe kuri iyi periode le 6 ou 9? Ivyo vyo kwishura ba Brice babiri nibo babizi neza. Ego azonyandikira liste y'abantu bakurikiye izo 6 zose hamwe. Yego. Akeneye kubona abo bantu bazobara abantu do qualité. Ceux qui ont été présents muri les 6 sessions. Nibo nkeneye. ahubwo abo abantu bifuza nimba hari umwe bari ngaha. Jewe ndimo wa mbere ndi ngaha. Jewe ndimo we namaze kwandika igitabo cy'abakirisi. Ayo n'uwitwa Yumva Brice.
Ouais, 6 minutes, c'est 6 minutes.